Reka tubifuriza amahoro y'Imana mwese abadukurikirana, tunabasaba kugira ngo kuri uno munsi wa gatatu y'inga kugenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020 muze tubane mwino ndongozi kugira ngo dusubire turabire hamwe amajambo y'Imana. Indongozi y'uno munsi rero n'ubuhanuzi bukomeye cyane buboneka mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Daniel mu gice c'indwi imirongo y'umunani n'igice cyose nkuko twagiye turabibona mu minsi iri nyuma. Rero uyu munsi buhanuzi tugiye kuraba ivy'agahembe gatoya. Agahembe gatoya kabonetse nk'agakomeye maze aka gahembe gakura ayandi mahembe atatu arivyo tugiye kuraba mu kanya. Rero imbere yuko dutera imbere reka ndabasabe kugira ngo mwifatanye nanje mu isengesho. Nyiri cyubahiro mw'Imana ugira imbabazi nyinshi n'ubuntu butangaje. Turagushimye turagukengurukiye ukuntu wadutsikamye ukatugeza aya masaha. Tugiye kongera gusanzura mu byanditswe byera byawe. Tubisanzura tutarabera, reka tugusabe kugira ngo utweze dutunganye maze tuboneke imbere yawe twemewe uzobukotse. Hanyuma kubera ko utugira impuhwe nyinshi, tugusabe ngo tubabari ibyaha byacu. Maze ijambo ryawe tugigane ubwenge n'ubushishozi kugira ngo bikundike. Ijambo ryawe turitahure ko waravuze uti abankunda baza kumva amajambo yanje. Muri muze kuri je mu nyumve kugira ngo ubugingo bwanyu bukunde bubeho. Mwami Imana reka tugusabe rero kugira ngo ibitakuva ko byose burizwe kure, turinde ubusamazi, turinde ico dutera umutekano muke kugira ngo ijambo ryawe rigire ubushobozi mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero turi mu gice c'indwi c'abavugishwa n'Imana Daniel umurongo w'8. Ahari amajambo nifuze je yuko imbere yuko tubandanya no yasoma. Umurongo w'8 w'igitabo c'abavugishwa n'Imana Daniel haravuga ngo nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze akandi gahembe gatoya. Imbere yako hakugwa amahembe atatu mu yarasanzwe. Maze ko gahembe kaboneka kwa amaso asa nayo umuntu n'ayakanwa kavuga ibihambaye izina ry'Imana itwanirire cyane. Ahantu tuhabonye amajambo adasanzwe, amajambo avuga ivy'agahembe gato kandi amajambo mu by'ukuri ashobora kudasobanukira abantu mu buryo bwahuranije. Rero Yesu twibutse ukuntu Yesu yigishiriza mu migani yabafise kintagamije, yabafise ukuntu agomba yuko abantu kugira ngo basobanukirwe ijambo ry'Imana barifatira umwanya. Rero natwe mukunde dufata akanya kugira ngo dusobanukirwe aya majambo yanditse ahantu. Twabonye ejo hahise mu cigwa twize yuko ubwami bwerekanywe mu gice c'indwi c'abavugishwa n'Imana Daniel, ubwami uko ari bune bwaciye mu gishushanyo c'ibikoko bine. Twabonye yuko igikoko ca mbere cari intambwe, cari intare. Iyi ntare yerekana ubwami bwa Babuloni. Ubu bwami bwaravuyeho buragenda, maze haza ubwami bwa kabiri bwagereranywa n'idubu. Idubu murazi ko ari igikoko gikaze cyane. Ubu bwami bwaje nabwo ari ubwami buri imico ibiri, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Abaperesi murazi yuko bakomeye cyane gusumba Abamedi, ari nayo mpamvu iki gikoko cy'idubu Daniel akibona yakibonye ngo gihengarariye uruhande rumwe, bisigura yuko ubwami bumwe buzokomera ubundi bukaba budakomeye. Hanyuma inyuma y'iki gikoko haboneka ikindi gikoko kigereranywa n'ingwe, igikoko nako gisa n'ingwe. Igikoko cyagereranya ubwami bw'Abagiriki, ubwami bwatwawe n'uwitwa Alexandre Mukuru. Ubu bwami murazi ko nabwo twabonye ivyabwo. Ubu bwami bugiye kurangira kuko igihe Daniel yabonye yuko ngo iki gikoko ico gikoko kindi caje ca kane cagereranywa n'ingwe. Daniel mwumve amajambo yakivuze ko hanyuma y'ivyo mbona ikindi gikoko gisa n'ingwe mu mbavu zacu cari gifise amababa 4 nk'ay'igisiga, kandi ico gikoko cari gifise imitwe 4. Imana itugwanire cyane ngo cari gifise amababa 4 nk'ay'igisiga. Ejo twarabonye yuko ukuvuga yuko amababa 4 ari nk'ay'igisiga, murazi ko igisiga kihuta cyane kinyaruka cyane kiraguruka. Rero kugira amababa 4 bisigura yuko ubu bwami bwiwe bwikuvye incuro 4 kunyaruka gusumba uko igisiga kinyaruka, kugira ngo bwigarurire isi. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi kandi bwahitanye abantu benshi cyane mu gihe cyo gutera, bwigarurira za Egiputa, bwigarurira i Babuloni. Ubu bwami rero bwari butorosha. Rero inyuma y'ubu bwami haciye haza ubundi bwami bugereranywa n'igikoko cari ngo igikoko cy'ikiburirane, igikoko kidasobanutse, igikoko cari gitandukanye n'ibindi. Kuko ku murongo w'indi yavuze ngo hanyuma y'ivyo mbona mu byo neretswe mu ijoro ngira ntiyambona igikoko ca kane giteye ubwoba c'ubuyobe kandi c'inkomezi nyinshi, cari gifise imihaha minini y'ivyuma, kiratabagura kiracacanga ibisigaye kibisiribangisha amajanja yacu. Igikoko naco n'igikoko cari gikomeye, biboneka yuko ari igikoko cari giteye ubwoba cyane gitandukanye n'ibindi. Twabonye yuko ubwami bugiye kuvaho, bwa bwami bw'Abagiriki. Ubwami twabonye yuko bwari bufise imitwe 4. Iyi mitwe 4 igereranywa n'ubwami uko bwagiye burigaburamwo incuro 4 kubatwarira umwami w'abami Alexandre Mukuru, uwitwa Lysimachus, Ptolemy na Cassander
n'abantu bane babayeho berekanye yuko mu by'ukuri batari boroshe kandi aba bamaze kuvaho ubwami bw'abagiriki bumaze kuvaho aba nibo bace basigara bagabuye ubwami maze baragira igihe barakuranaho aho Lysimachus n'uwitwa Ptolemy aribo babiri bonyene bishe bagenzi babo maze babandanya batwara ubwami ariko kare mwibuke yuko bari bane basubiriye uyu mwami w'abami Alexandre Mukuru. Rero inyuma y'ubwami hacaza ubwami rero bw'igikoko tubonye buteye ubwoba bwari buteye ubwoba kandi ubwami mu by'ukuri bwerekanye yuko bwari budasanzwe burasiribanga ibyisi. Ubwami rero bugereranywa n'ubwami bw'abaromani, ubwami bw'abaromani b'abapagani bamwe twabona yuko aribo bibambiye Yesu, aribo banamwishe ku gihe c'abaherezi bakuru b'Abisirayeli bakamutanga mu maboko y'abanyabyaha. Abanyabyaha bavugwa ngaha bari iki gihugu ca Babuloni ari naco gihugu tugiye nako igihugu c'abaromani ubwami bwabo ari nabwo bwami tugiye kuraba ukuntu bwagiye burakurikirana. Igihe ubu bwami bwari bugiye kurangira mu myaka y'amajana 476. Abantu mwiga ivyakahise murashobora kubyumva neza. Igihe ubu bwami ico bita Empire Romain bwari bugiye kurangiza igihe cyabo, haciye hatangura isi yaciye isigara mu biganza by'ubwami gushika ku bwami 10 aribwo bwami bwasigaye butwara bumeze nk'ubutwara isi. Ubu bwami mu by'ukuri bisaba yuko abantu baho tubuzi kubera yuko ibihugu by'uburaya byaciye byikoraniriza hamwe kugira ngo bibashe kuguma ari byo biri hejuru bifise ico twokwita nka supremacy mu ndimi z'igifaransa. Hariho igihugu c'Ubudagi, hakabaho igihugu c'Ububirigi, hakabaho igihugu c'Ubwongereza, hakabaho ico bita Espagne, hakabaho Portugal, hakabaho Ubuswiss, igihugu kimwe kizwi ko gifise umutekano ukomeye, hakazaho Ubufaransa, hakaza abandi bantu batakivugwa cyane, ubundi bwami butakivugwa bwitwa ubw'abaheruri, hakaza ubw'abavandare n'ubundi bwami bwa nyuma bugira 10 Abaostrogote. Ubwami rero bw'abaheruri n'abavandare n'Abaostrogote twabonye ko mu gice c'indwi muri cya gice c'indwi ku murongo w'8 twabonye ngo kagahembe gato kamaze kuboneka kaciye gakuraho ayandi mahembe 3 mu yarahasanzwe yaciye akava imbere. Aya mahembe 3 yakavuyeho imbere mu yarahasanzwe ni igihe irete ya Vatican yari imaze kuvuka, ubu papa bumaze kujaho, ubu papa buserukira ishengero katolika ry'i Roma bumaze kujaho bwaciye bukura bwaragwanye bugwanya abitwa abaheruri, abavandare n'Abastrogote. Aba baravaho burabanesha, bumaze kubanesha ntibaba bagifise ubushobozi, barazimangana mu isi baravaho kubera yuko ubu bwami bwavugiye kubitwa ababarbar bariho muri ico gihe. Abo barikoranije hamwe batangura kugira mu muvuma, batangura gushaka kugira imyivumbo gatanyo, baratera baragwanya abandi benshi barabanesha, maze kuri bo hacavuka ko ibi by'ubwami bw'abakatolika, ubwami bw'abapapa, ubwami bwari bugiye kurongora ishengero ry'abakatolika. Muti gute rero kubera iki twogereranya ubu bwami ubu papa n'ubwami? Kubera yuko ikintu cikimenyamenya bufise canke ivyo bukora n'ukuntu bubayeho bwiyerekana nk'ubwami, kubera yuko bwarakoze ibintu byinshi bidasanzwe mu mateka y'isi. Ubu papa kera ntawo buvugiramo, ari naco gituma mu myaka y'1929 ubu papa bwageze igihe bukitwa igihugu paci. Ivatikano hahinduka igihugu mu buryo bwa politike no mu byo ukwizera, ari naho hari ikicaro gikuru c'ishengero katolika i Roma, Ivatikano. Ivatikano rero ntimukahibeshe ko ni igihugu cigenga gifise ukuntu gikora n'imigambi yaco n'intumbero zaco zose zikagishikako. Ni igihugu cigenga kidatwagwa naho kiri hagati mu gisagara ci Roma, ntigitwagwaho ahubwo n'igihugu cigenga kiba girongowe n'umupapa, kandi mu buryo bwa politike kikaba gifise inzego, hanyuma kikaba gifise kandi n'inzego mu buryo bw'idini. Rero aya n'amajambo akomeye cyane tubona muri iki gice, ari naco gituma aka gahembe gato kavutse na gahembe ngo gato kandi kageze igihe kaboneka ko amajambo avuga ibikomeye. Ishengero katolika ry'i Roma rimaze kuvuka ryabayeho rivuga amajambo adasanzwe, kandi tugiye igihe Daniel rero yari karasobanurirwa aya majambo mu gice c'indwi umurongo wa 20 duhere ku murongo wa 24 tugira tuyasoma aya majambo kugira ngo tujane gakeke kimuyumva ngo kandi kuvya amahembe 10 muri ubwo bwami hazokwaduka abami 10 maze mu nyuma zabo
hazoba uwundi mwami ariko we azogira itandukaniro n'abambere kandi azonesha abami batatu. Aya n'amajambo akomeye tuhejeje kubona hejuru. Uyu mwami ngazoza afise itandukaniro n'abandi kubera yuko bazoza yenenye kuvy'imyizerere atazaje gutwara. Uyu mwami rero nibwo bwami vuga abapapa tubonye ngo azoba afise itandukaniro n'abandi, kandi mu mateka vyerekana yuko ubupapa ari bwasenyuye izi ngabo ubundi butegetsi bwari buhari bw'abaheruri abavandara n'abasogota. Aha rero birahura neza cyane, nico gituma ubuhanuzi nkuko busigurwa n'icengero ry'amasigarira mu muco Imana yatumurikiye ari ubuhanuzi buba bwumvikana neza iyo ubwiza ukabwitondera. Ku murongo wa 10 wa 25 murantunga, isumba byose amajambo asigura rero iby'uyu mwami, isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza bera bisumba byose, azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bizorekerwa mu maboko yiwe kugeza higihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizorangirira. Rero aha aya majambo turavye ngaha hanarakomeye ngo isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro. Mumfashe kugira ngo ntimuhave mwibaza ngo nugutukana, ariko niko ijambo ry'Imana rimeze. Akenshi abantu bagiye baravuga iby'ubutumwa bavuga n'ivy'Imana, akenshi bagiye barafatwa nk'abatukana, ari naco gituma Yesu atigera yemegwa. Ishengero Katolika ry'i Roma ryarubahutse gufata amazina amwe y'Imana, ari naco gituma muzobona rimwe na rimwe ku mabash canke ku mafoto basohora y'umupapa bakandika ko bakubahuka ko bakandika ko ngo Holy Father, amajambo y'icongereza avuga ngo data mweranda. Ari nayo mpamvu n'abarundi rimwe na rimwe bumva bamwita nyir'ubutungane, nyir'ubweranda bwose. Ayo n'amajambo, ayo n'amazina y'Imana kirazira kikazirizwa yuko hari umuntu wo musi y'izuba ayitwa. Ijambo bwaryo pop mu cyongereza canke lo pape n'amajambo agenekereza kuri data, bisigura data. Ari nayo mpamvu abantu bumva yuko iryo zina mu by'ukuri bari bakwiye kwiyumvira bagatahura yuko iryo zina ata muntu n'umwe wo munsi aribereye, nk'uko dusoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 23 umurongo w'9 haravuga ngo kandi nimukita umuntu wo mwisi data, kuko so ari umwe ari uwo mwijuru, Imana itugwaniriye cyane. Ayo n'amajambo twabonye ngaha ku murongo wa 25 ngo isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro. Igihe umuntu yubahutse gufata izina ryitwa Imana, izina rigomba gusa n'iry'Imana, abakoze ikizira c'ubuyobe atemererwa n'itegeko na rimwe ribaho. Ari nayo mpamvu ngaha ubuhanuzi bwari bwaravuze imbere y'igihe yuko ngisumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro. Agace gakurikira ngo azocobogoza bera bisumba byose. Hari urwandiko ruheruka gusohoka mu mwaka wa 2017 mu mpera z'umwaka mu magenekerezo mu matariki ya 10 y'ukwezi kwa 10 nyene, hari muri uno mwaka wa 2017 urupapuro rwitwa From Conflict to Communion, n'urupapuro abakatolika n'abaluterane bashize hamwe kugira ngo bavuge bati turavuye mu ntambara tugiye mu mahoro. Ishengero Katolika ubwaryo ririyemerera muri iyo nyandiko no mu zindi nyandiko nyinshi no mu bitabo zagererandika yuko ryatoteje abitwa abakristo imyaka myinshi cyane, rikagenda gica urubozo n'abandi bantu benshi bagiye bagirizwa ico bise heresi mu rurimi rw'igifaransa canke heresi mu cyongereza. Aya majambo igihe waba wagirijwe iki kibazo, waba wagirijwe iki cyaha, wicwa nabi. Ivyo ishengero Eklezia Katolika birazwi biravyemerera, ariyo mpamvu aha kuri uyu murongo havuga ngo azoja imigabo yo guhindura ku gace karangira ngo kandi bizorekerwa mu maboko yiwe kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizorangirira. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe twabonye yuko igihe mu yandi majambo gishobora kugereranywa n'umwaka, ibihe no kuvuga imyaka 2, hanyuma igice cy'igihe murazi yuko umwaka ugizwe n'imyaka n'amezi 12, no kuvuga igice cy'igihe abara amezi 6. Rero uravye umwaka mu buryo bw'inyandiko, igihe kimwe, ibihe 2 n'igice cy'igihe, uzobona yuko ari imyaka 1260, imyaka iva mu mwaka wa 538 ukagera mu mwaka w'igihumbi n'amajana 798, igihe ubupapa bwambikwa ibara, igihe umupapa yafatwa, umupapa yitwa Pio agafatwa agafungwa n'umufaransa yarakomeye cyane wo mwize mu mateka akomeye cyane. Rero uyu mugabo yaramufasha aramufunga muri mwaka wa 1798, aho muzosoma ikintu bita Revolution Française. Iyi Revolution Française yari ikomeye cyane, aho mu Faransa habaye imyivumbagatanyo bakiyomora ku mwami maze bagafata n'ubupapa, kuko nabwo ico gihe bwari bufise ikintu gikomeye cyane mu gikorwa byakora muzo abize amateka y'isi. Murazi ibintu bita proletariat,
canke ivyitwa vente des indulgences, ivyo bita proletariat, ugasanga nk'umusenyeri yaba afise ahantu hanini ivyo bita amafifths, ahantu hanini hatwa yaba akoresha abantu badahembwa n'ibindi, abantu bakaguma babaho cyane nabi, maze abafilozofe b'abafaransa batanguye kubaho, batangura kwigisha abantu benshi murazi ivya bita ba Voltaire, ba Jean Jacques Rousseau babayeho imyaka myinshi imbere. Aba rero batanguye kuza bekerera ivyumviro vy'abantu canke batanga umuco, abantu baravuga bati mu by'ukuri reka twivumbagatanye. Ikigera mu mwaka w'1798 niho habaye icitwa Revolution Française, umupapa arakugwa ko ubushobozi, aracika intege, abapapa baboneka yuko atacu bakimaze, kugera igihe uyu Pio yapfiriye mu gasho. Rero iki gihe upapa bwari bumaze gucika intege, ni kwerezo ry'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Aho niho ubupapa bwagumye bufise ikintu gikomeye cyane bukora, maze aha akandi gace kavuga ngo azoja imigabo yo guhindura ibihe ntivyageze. Iki n'ikindi kintu kitwemeza yuko isengero Ekereziya Katolika ry'i Roma ari ryo rigereranywa n'aka gahembe gato. Twabonye yuko ryavuze ko ibikomeye amajambo y'amarogotano kuhoraho isumba byose, tubonye yuko ryacobogoje abera bisumba byose, imyaka myinshi yica abantu mu myaka 1260 kuva mu myaka 1538 kugera mu mwaka w'1798 muri haro murabe harimo imyaka 1260 mu buryo bwa gihanuzi yagereranijwe n'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Rero canke mu yandi majambo amezi 42. Rero aha tuja tubona ngazoje imigabo n'imigambi yo guhindura ibihe n'ivyageze. Aha renda shaka yuko muhaca kwa karongo igihe ni guca imigabo n'imigambi yo guhindura ibihe ntivyagezwe, bisigura mu yandi majambo yuko ubu bwami buzogerageza gushaka kwerekana ko ivy'Imana yakoze mu kugena ibihe, mu kugena ivyagezwe harimo agahazi. Ivyo vyagenze gute? Mu mwaka itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu myaka y'321 umwamperere cyangwa umwami w'abami yitwa Constante yashizeho itegeko rifata umunsi wa mbere w'indwi dimanche, yuko uyu ari umunsi wiswe umunsi ukomeye cyane, umunsi bise umunsi w'Imana idatsindwa, Dieu invaincu, bagereranije n'izuba, umunsi w'izuba. Imana zuba yafatwa mu baromani ba kera, kubera abaromani murazi yuko bahora bakolonizwa n'abagiriki. Rero abagiriki bari barazanye ivyiyumviro vyerekana yuko Imana ari nyinshi zitandukanye, murazi barasenga Imana nyinshi, ari naco gituma iminsi dufise umunsi tuyikomora ku mamana yasengwa n'abagiriki nka za Lundi basenga ukwezi, Mardi n'ibindi, Mars, Mercredi Mercure, kugenda Jeudi Jupiter, Vendredi Venus, Samedi Saturne, gutyo. Rero ivyo vyose ni ibintu bitwereka ukuntu abagiriki basenga Imana z'ibigirwamana, maze umunsi wa mbere w'iyinga baca barawufata bawukura kuri ubwo kuwa wa mbere bawushira ku munsi ugira indwi, maze uca uhinduka umunsi wo gusengerwako. Nuko ivyo umunsi witwa dimanche vyaje aho abakristo haheze imyaka myinshi bagiye kuvyitiranya n'ivyizuka rya Yesu, nivyo Yesu yazutse ari ku munsi wa mbere, ariko nta hantu namwe mu vyanditswe vyera tubona yuko itegeko ryo ryahindutse riva ku isabato rija ku munsi wa mbere. Ari naco gituma ngaha kuri 125 twabonye yuko Daniel yeretswe ngo azokwigira inama yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kugira imigabo n'imigambi yo guhindura ibihe n'ivyagezwe. Ariko iyo bavuze ngo agize imigabo n'imigambi bisigura yuko atavyazoshobora, kuko ibihe vy'Imana biguma uko vyari, ico Imana yejeje ntushobora kucirabuza ntibishoboka. Rero vyerekana mu buryo budasubirwaho ukuntu uyu munsi bibwira ko uca ko warahindutse ariko utigeze uhinduka, itegeko ry'Imana ari rikiri ryarindi. Ari nayo mpamvu mu gitabo citwa ubwuzure bwa kera ca Ekereziya Katolika ku rupapuro rw'135 cyasubiyemwo n'umusenyeri w'umurundi haraheze imyaka itari mike. Rero iki gitabo kivuga ngo ni muzokirondera iki gitabo ubwuzure bwa kera gisobanura Bibiliya mu bwuzure bwa kera, urupapuro rw'135 hari amajambo akomeye cyane yanditswe muri ico gitabo. Ekereziya Katolika wiyemerera yuko ari yahinduye umunsi w'Imana, bakagira bati Ekereziya Katolika irihweza kandi kitegereza amabwirizwa 10 y'Imana nk'ishingiro kanaka abantu bose bakwiye kwitondera kandi bagakurikiza. Atariko gusa yarahinduye ibwirizwa rya 4 yo mu mabwirizwa 10 y'Imana aboneka mu kuva mu igice cya 20. Ngo yarahinduye ibwirizwa rya 4 ry'umunsi w'isabato isubiriza umunsi w'isabato ugira indwi, usubiriza umunsi wa mbere w'icumweru ari wo dimanche. Ingivyo ngo yabikoze kugira ngo yerekane ubweranda avuga umunsi ngo yubahiriza izuka ya Yesu. Ariko ivyo nta hantu na hamwe Ekereziya yari bifitiye ubushobozi, kubera yuko Yesu yavuze mu gice ca 15 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca 15:9 agira ati bansengera
mugira ubusa ko inyigisho bigisha ari vyagezwe n'abantu ati kandi cyagezwe c'Imana murakireka kugira ngo mwumire ku mico n'imigenzo mwabwirijwe n'abasokuruza kandi bidahuye n'ivy'ijambo ry'Imana riba rivuga. Rero bagenzi be mudukurikira musanzwe muzi ko dimanche ari umunsi ukomeye w'Imana, mwumve yuko dimanche n'umunsi Yesu yazutse ko, ariko uwo munsi Imana ntigeze itanga itegeko yuko abantu bazokwama bawuruhuka. Rero ibi bitwereka mu bundi buryo yuko aka gahembe gato kavugwa yuko ubwami bwako buzogerageza guhindura ibintu byagezwe biriko biravugwa ari ibi byabaye no mu mateka y'isi bisanzwe bizwe. Rero nawe urasanzwe ufite ukuntu ubuhanuzi bwumva, turagusabye kugira ngo uzu twandikire utange icyumviro cyawe nawe ugire icyo uterereye, ariko tuvuge amajambo make ku bintu by'ubuhanuzi kugira ngo nawe ugende usome nk'iki gice cy'indwi mukwiye kugisoma. Umuntu azogisoma sinkekeranye yuko azogira ibibazo byinshi, maze ibyo bibazo niyabyandika dushaka tubona yuko yagisomye, kubera yuko hari ibintu tuba tutavuzemwo tuba turorereye kugira ngo bize mu bibazo. Murazi yuko tutabivuga byose, bisaba yuko umuntu agira ikibazo canke afise ico atwunganira akatwunganira, biba byiza biradufasha kandi cyane iyo ari ikintu kivuye mu vyanditswe vyera, kuko natwe turakunda kwigishwa kandi twiga imisi yose. Rero Imana ibahezagire ibakomeze igihe tujana muri ubuhanuzi, kandi mubararikire na bene data bandi kugira ngo mugume muraba. Rero Imana ibakomeze ibahezagire, reka munkundire iki kiganiro tugihagarikire ngaha, turangirize isengesho mu kurorera yuko ari ibibazo muzokwandika mu makomantere mugira. Turagushimiye uhoraho Mwami Imana ukuntu udushikanye kw'ijambo ryawe ry'ubuhanuzi, udushikanye ko ubuhanuzi bukomeye cyane, utwereka ukuntu ibihe byawe byagiye birageragezwa guhindurwa, utwereka ubwami ukuntu bwagiye buraza bukura ubundi kandi bugerageza kukugwanya, ariko Mwami Imana udufashe kugira ngo ntitube mu bakugwanya, natwe tuze tugere iherezo ryiza. Ubane natwe rero, ubane n'abatwumva kugira ngo ubushobozi bw'ijambo ryawe bugire ubushobozi kuri twebwe, bugire ku batwumva, bugire ku bantu bose, kugira ngo bikundike natwe mu gitondo cy'umuzuko tuboneke twemewe kandi tube ku ruhande rw'Imana, ko tuvyambaje twizeye kugiye kubidukorera mu izina rya Yesu. Amen.